niyo nsumba hanyuma nkaba nk'umuhinga mu bushakashatsi by'ibikorwa mvabwenge. uno munsi ugira kabiri muri mu gikorwa cyatunganijwe n'ubushikiranganji bujejwe imigabo n'imigambi ibihugu bya karere ka Afurika y'ubuseruko rwaruka inkoni n'imico kama bari kumwe n'ikigo BDEA kugira ngo bige kijanye n'itegeko shingira agateka k'abahinga n'ivyo bahinguye. Mbega mwebwe bivanye n'ivyo mukora mufise ruhara uruhe? twebwe icyatumye dutumirwa muri uru ruganda kubera dusanzwe dukora mu bijyanye no gufasha guhariritsa ubwenge ibyo bikorwa mvabwenge ari abo mu buyobozi bwa BDEA cyangwa muri propriété industrielle twari dusanzwe twikoramo kugira ngo twituma bakeneye muri urwo ruganda. Amuko muraba aho ikigo BDEA cabereyeho uno munsi rero ko ari nyene iryo tegeko ryoshirwa mu ngiro kugira ngo abahinga n'ivyo bahinguye babironkera agateka. Mubona ko mwari mwaracerewe, mbega n'ibiki vyabacereje? twebwe uruhara rwacu ntitwigeze ducerwa kuko nka jewe navuye mu ishuri aho nize imyuga bakuzenze muri lisensi, hanyuma inyuma yaho gatoya twarashoboye kugirisha formation yari iminsi myinshi ya unité de protection des droits de la propriété intellectuelle. Icyo gihe niba ntihenze mu mwari muri 2019 rero harimo ibyo kubanza kuvugana nabo ukabereka yuko uhari kugira ngo ubafashe. Rero twavuga ngo twaracerewe dukora ibyo batubwiye ko tubafasha na cyane cyane ko tudasanzwe dufise akazi. Uno munsi mwahamagawe na BDEA kugira ngo mubafashe, hari abandi bantu muri mumaze gufasha uretse BDEA? Twaragiriye amakampani de sensibilisation cyangwa ibikorwa byo kumenyesha ibijyanye na intellectuelle mu banyeshuri. Hari mu ngo zo kwibuka cyangwa guhimbaza umunsi mukuru wahariwe propriété intellectuelle isi yose uba le 26 avril. Rero icyo gihe twaragiye ku mashuri kuri independance na quartier Notre-Dame de Viso aho twigishije abanyeshuri ku bijyanye na propriété intellectuelle mu bana babigeme ko nabo bashobora gufasha mu bijyanye n'ama innovation. Mbega propriété intellectuelle twokivuga gute kugira ngo umuntu wese ashobore gutahura? La propriété intellectuelle cyangwa ibikorwa mvabwenge bishyize muri Burundi ni igikorwa cyose murakumva honyine ko ari mu miryango iva mu bikorwa mvabwenge. abahinga bene ibyo bikorwa ni kuvuga harimo ibijyanye n'imiziki, harimo ibijyanye n'amasanamu, amareresi, harimo ibijyanye n'amamapu cyangwa ibikoreshwa mu buryo bw'ubudandaji, harimo ama-embleme bijya usanga bashyira ku bidandazwa havuga ati ikidandazwa cyane n'iki cyangwa no konversiyo, harimo amano yerekana ibidandazwa ko kimeze kugira ngo bitandukanye uyu mudandaza n'uyundi bisabwa yuko ubwo budandazwa bwiwe buba icyo kidandazwa kiwe agiha izina akagitandukanya n'iyundi akora ibimeze nka bijya, na cyane cyane yuko ateza gusigura igituma abafise imvo zatumye icyo kintu cyitwa uko kiri bivanye n'abakeneye. Rero ibyo bikorwa mvabwenge ni ibikorwa bivuye mu cyiyumviro cya buri muntu akabishyira ahabona, ahasigaye abandi bamufasha kubikoresha. Mbega uno munsi hamwe iryo tegeko ryoshyirwa mu ngiro akunguko kuri leta ndetse no kuba bikora mbega n'akaga? Akunguko ni kanini cyane ni ukubamenyesha yuko baradukurikirana yuko ibihugu byose biteye imbere ahanini biravye neza bitezwa imbere n'iyo propriété intellectuelle. N'ibyo bintu byose dukoresha, iyo mpuzu wambaye irafise umuntu wayikoze, icyo kirato wambaye kirafise umuntu wayikoze, cyane
cyane urakurikirana na marke kuvuga ubwiza bw'ikintu buravanye n'uriko aragikora rero ni kuvuga iki nyene igikorwa niyo wa mbere abironkamwo akunguka abironkamwo akunguka nyabaki duhereye nko ku muziki nyene umuziki nibo ateza kuwubahiriza kugira ngo ntibawukoreshe ibyo bashaka byose mu gihe icyo ari cyo cyose ntibashobore kuwigana ni ukuvuga uwo muntu nyene umuziki arafisemwo amateka yiwe ariyo yitwa redowamoho izo dowamoho zituma bamuvuga bakavuga ati iki gikorwa ni cya naka akavugangwa hanyuma hariho n'amaduwa patrimoniyo ari ayo ibyo rero ibintu bijyanye n'amafaranga ni ukuvuga ujya muntu ariko arakora igikorwa akoresha amafaranga akoresha umwanya kugira ngo nawe azogisha biguyemo ni uko aronka abamugurira cyane abatanga ikiguzi uko kingana kose kuko niwe ari mu bagiye ibiguzi hanyuma agashobora kwiyuha icyuya yaba yarabize agashobora gufasha umuryango wiwe ni kuvuga bene ibikorwa mvagenge nabo bakwiye gukingirwa kuko uretse n'ibyo baratanga amakori uretse n'ibyo barinjiriza igihugu cyubahiriza propriete intellectuelle kirinjiza amadovize kubera barazana ibikorwa by'abandi bahinga mu gihugu abo babizanye au moyen des expositions amaconcert haraba consommation de biens et services muri icyo gihugu akinjira amadovize amahoteli akavuka n'ukuri ikigega cya leta kirahabumbukira mu buryo budasanzwe kubera kubahiriza agateka n'amateka y'abantu abakora ikigo mvabwenge muravuze ati aba bakora ibintu bino bikorwa mvabwenge ako bagiye gukingirwa nubwo kandi nacyo kuko kirirwa cyane mbega nabo ubwabo ni uruhe ruhara bafise kugira ngo bashobore gukingira ibikorwa byabo uruhara rwa mbere ni uko bamenya ko ibikorwa ari byabo rero igikorwa ari ikiwawe niko bakunda no kubivuga baravuga bati ikintu cy'umuntu agikoze icyo ashaka uhitamo kukidandaza uhitamo kuconona ugikoze icyo ushaka rero umuhinga nyene gukoresha ibikorwa mvabwenge akwiye kucubahiriza ubwa mbere agafata iya mbere yo kucubahiriza ntagishyire aho abantu bose bashobora kuconora akibona ariko aronse indirimbo cyangwa yagize igitabo kuko uno musingo cyo turakugana nagenda ashikire obedeya ikigo gishinzwe kubahiriza abo bakozi b'ibikorwa mvabwenge bace bamufasha muri protection bamufashe mu gukurikirana icyo gikorwa kiye kigeze rero kubona ngo ndafise igikorwa atacikangana ku radiyo ngo kugira ngo bamwumve bamwumvise none ntibakumva ega uzovuga ngo umwanya mutoya ariko bwa buryo wakoresha cya cuya wabize bakumvise ntibaguze guhanagura ahubwo uzobihanagurwa n'utwo dufaranga cyangwa n'ubwo buryo bwoga muri icyo gihe gukoresha ibikorwa mvabwenge baguhaye amafaranga cyangwa la contrepartie rero mukibiki nyene igikorwa menya ko ari ikiwawe menya ko ari ikizoraga abana bawe menya yuko ni nk'uko wowe ufise impuzu cyangwa ikindi kintu kiri mu mujyi wawe cy'agaciro niho kugenda neza mwavuze ko mwatembera abatari bake bamwe mu bahinga bakora ibikorwa mvabwenge mu kubahimiriza gukora mbega n'ibihe bibazo mwasanze bafite ibibazo bafite baravuga bati twebwe turakeneye imfashanyo baravuga bati turakeneye imfashanyo nk'abajya abantu bashaka ibintu ugasanga yafashe ikintu cyiza mwakakubwira ati jewe biramgoye kuko naho numva ama exposition zishobora kujyayo jewe gute ntafite uburyo bwo kugenda rero ibibazo bafite barafite ibibazo by'ubukaririza ubwenge barafite ibibazo by'amasoko y'ibyo bikorwa byabo mvabwenge barafite n'ibibazo by'amategeko amategeko akabakiriye neza nk'uko bikwiye ni ukuvuga itegeko iyo ribuze ibintu kirishyigikira ariko
ingufu cyangwa la coercition biragoye gushyirwa mu ngiro kuko kenshi abantu bumvishwa n'ingufu ni ibintu womenga ni bishasha bimaze igihe kinini ariko turakeneye ingufu zivuye muri nde zivuye muri leta kuko niwe mubyeyi w'aba artiste abo ba artiste abo bakora ibikorwa mvabwenge baha isura nziza igihugu rero ni ukuvuga iki abo bantu barakeneye gushyigikirwa no gufatwa amaboko kugira ngo bumve ko bafite agaciro igituma babiha uwo ari we wese kuko bumva ko agaciro bifite ariko biravugwa rero wowe ukumva nk'amaboko abafata bakabereka bati muraba agaciro igihugu gifite isura nziza kubera mwebwe ayo madovize yinjiye kubera mwebwe akagira icyo abikuramo byomufasha nawe bigafasha n'urundi rungamiro byose n'akahe kajambo mwubwira abantu badukurikira abariko baradukurikirana nobabwira yuko igikorwa mvabwenge kiraba bose wowe ushobora kuba uno munsi utazi yuko uri umuhinga bw'ibyo bikorwa mvabwenge ukibaruka umwana ugasanga arabari mu artiste none niwaba uri kuronona ibikorwa by'abandi uno munsi nawe ibyo umwana wawe bizokononekara kandi ari we ufatiye akabando mu bisaza rero rero batekerera ngo buri muntu wese nareke kumviriza umuziki w'abandi awutereshaga canke awigabira kuko si uwiwe ufise ushobora gushikira internet cyangwa amamega ntiyumviririze harya kuko buri muntu wese akwiye kubahiriza ibikorwa bya mugenzi wiwe kuko iterambere ry'igihugu cyose rirashaka turashaka ugire akamo utera abanyamyuga mvabwenge bari aho bumva ko ubedeya ihari mugabo ntibayikunda akamo nobatera nuko uno munsi umubyeyi wawe naho yoba mubyaye kandi ari ikintu adashoboye ntucumukengera ku bwiwe obedeya nobamenyesha yuko ishobora gushika aho bo badashika ishobora kubafasha ibyo badashobora gufasha kandi uno munsi ukwiriye ejo si kuzoba imeze rero nobabwira akamo yuko bokwihuta bakandikisha ibikorwa byabo mvabwenge muri obedeya kugira ngo ejo n'ejo bundi obedeya ntiyisununura ntiyatera intambuko ntibazobe basigaye inyuma kandi aribo ujejwe gufata amaboko abanyamyuga twubaka iwacu iharanira ngo twese dutere imbere